Musi wa kabiri w'igikorane catunganijwe n'ishengero Minevam witabwe n'abungere b'iryo shengero n'imigwi y'abaririmbyi batandukanye hamwe n'abantu bavuye mu mihingo y'igisagara ca Bujumbura. Ico gikorane cabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru co mu Kinama kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 2026 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025. Kikaba cari kiremeshejwe na Reverend Pasteur David Saki ava muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umutwe w'ijambo w'ico gikorane uri mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 13 umurongo w'8 havuga hati Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi ni kwa kiri niko azokwama ibihe bidashira. Reverend Pasteur David Saki akaba yasiguye ko Yesu Kristo uko yakizejo nanone aracakiza kandi azokwamakiza ibihe vyose. Bishop Peter Barinzigo arongoye Minevam aratuyagira ibijanye n'umutumire hamwe n'ubutumwa yazaniye Uburundi n'abarundi. Ego umutumire twatumiye ni Reverend Pasteur Dawidi, hanyuma akaba asanzwe yamuka mu gihugu ca Ghana, mugabo asanzwe aba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero ni umukozi w'Imana, Imana yagiriye neza, avuga ubutumwa agafasha imitima myinshi kumenya Yesu. Nk'ejo abashoboye kwakira Yesu bashika 215. Urumva ko ari abantu benshi ku munsi umwe gusa. Kandi n'uno munsi turiteze ko hariho n'abandi benshi bahava bakizwa. Kandi Imana iramukoresha mu gusengera n'abagwayi, kuko Yesu uretse ko yavuga ubutumwa bwiza akigisha, mugabo kandi yarasengeye n'abagwayi barakira. Kandi n'igihe yarungika abigishwa yababwiye ngo nimugende mukize abagwayi. Rero urabye n'igikorwa c'intumwa za mbere bagenda bakiza bavuga ubutumwa bwiza. Rero Yesu ntiyahindutse. Mu Baheburayo 13 ku murongo w'8 aravuga ngo uko yararejo niko ari kandi niko azokwama. Rero ubutumwa yazanye n'ubutumwa bwo kubohora, n'ubutumwa bwiza bw'imishaha kugira ngo bakire Yesu. Umwe mu baserukiye abaje muri ico gikorane Yves Bukuru aratubwira impinduka idasanzwe ico gikorane cagize ko bari bacitavye. Iki gikorane cyahereye ku munsi w'ejo mu butumwa twahawe n'umukozi w'Imana David Sake, yaratwigishije atwigisha ibyo Yesu yagenda akora, ko yagenda arabwira abantu ubutumwa bamwe bagakizwa, bagahindukira bakamenya Imana. Rero mu mpinduka bwagize nuko bamwe muri twebwe benshi barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Kandi mu byo twabonye ku munsi w'ejo hariho abantu benshi bagendana ubumuga bakize, hariho abantu benshi bari bafise ubumuga butandukanye ariko kuri uwo munsi w'ejo bakize. Abantu 70 akaba ari bo bakiriye umwami Yesu ku munsi wa kabiri w'ico gikorane, abandi nabo bafise ingwara n'ubumuga bakira ugukira mu izina rya Yesu.